Bwana Yesu asifiwe. Ndiko ndabandanya n'igice cya gatatu kivuga ngo inzira Imana ikoresha mu kuvugana n'abantu bayo. Mu bice biri byatambutse nabwiye ko Imana ikoresha kanwa kavugishwa bayo, mvuga ko Imana ikoresha indi bitamenyekana n'ubusobanuro bw'izo ndimi, mvuga ko Imana ikoresha ijwi ryongorera mu gacerere, nongera mvuga ko hariho ijwi ryumvikana Imana ikoresha. Mvuga ko kandi Imana ituma abamarayika bakavugana natwe nkuko nagenda bisoma. Iki gice gira gatatu naho mvuga ngo ni inzira gira gatandatu nkurikije utone napanze jewe ni iyerekwa canke inzozi. Reka ngo mvuge iyerekwa gusa, inzozi ndaze kuzivuga mu nyuma. Zaburi 89:19 havuga ngo ca gihe wabaririye abakunzi bawe nko mu nzozi uti natabaye umunyenkomezi, nashize hejuru uwatoranijwe mu bantu. Ibyakoze ntumwa 9:10 bavuga ngo i Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya, umwami Yesu aramwiyereka aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati sabwe mwami. Mwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa igororotse, ubarizeyo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'Itaruso, kuko ariko arasenga. Hajya mu ngomba havuga ngo umwami Yesu aramwiyereka. Twavuga iyerekwa, yaramwiyeretse. Imana ishaka kwiyereka, Imana ishaka kwishurira. Icyo gihe rero iyerekwa ribaho, umuntu akabona akarota ivyo yeretswe. Ngomba kuvuga umuntu akerekwa. Benshi barakuna inzira niyo banasengera, ariko hari uburyo bwinshi byumvikana gihe usanga umundi buryo bikorera kandi biba ugashima uburyo Imana ivugana nawe. Nico ngomba simpa kuvuga ngo mpakabona uburyo ko musibandi babushinga ntaho Imana bwo yabagendeyemwo. Ndiko mvuga ibwira ngo nubona inzima ivuga nawe uyikomeze kweri, uyitegemo amabanga y'Imana, kuko Imana ikoresha inzira nyinshi ikwigombye. Nitega ngo mpaka muri inzira ngo bigende kunuku. Okay, ibyakozwe n'intumwa gice c'10:3 bavuga ngo abona yeretswe imbona nkubone umarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isa 9 z'umunsi, aramuhamagara ati Koroneliyo. Hano hari amajambo yabwiwe ntosiga aneze umutima wawe, mubwiye ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze biba ikibutso imbere y'Imana. Ese icoma umuntu wese no masengesho dusenga akumva ijwi ry'Imana bimubwira ko amasengesho yasenze yemewe, cyangwa mu buryo bwose Imana ivuga nawe akamenya ko amasengesho yiwe yemewe. Byukuri ukwirika amasengesho urashaka kumenya ko amasengesho yashitse imbere y'Imana canke atashitse. Murabizi birashoboka rero. Uyu yabo yeretswe imbona nkubone hari ku murahango, yeretswe imbona nkubone umarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isa 9 zo ku munsi, kuvuga ngo kubyukwerekwa. Hanyuma ibyakoze n'umwa 11:5 Petero atano nari mu gisagara cy'Yopa ndiko ndasenga, mbona neretswe nko mu nzozi ikintu kimanuka kivuye mu ijuru, kimeze nk'uruhuzu niniya rufashwe n'imitwe 4 kiza hondi. Wobandanya usoma hamavuga ngo ngihanga amaso ndakitegereza, mbonamwo ibigenza amaguru 4 byo kwisi n'ibikoko byo mwishamba nibikwega inda hasi nibiguruka vyo mu kirere, kandi numva ijwi rimbarira riti va hasi Petero ubage urye. Wosha gusoma ku 18 kugira ngo uronke inkuru yose ukajya nahereye kuva kuri 5 ibyakoze mu 11:5 ugashikana kuri 18 ukaronka inkuru zose. Wana ko yareretswe, ariko ibyo yeretswe
byari bifise izindi nsiguro bifitanye isano n'indoto, ariko nabyo yakoresheje ko yareretswe. Yari mu masengesho, yari mu gisagara cy'Yopa, ariko arasenga abona yeretswe nko mu nzozi. Zari nk'indoto atari indoto kuko byari yerekwa. Basi abona ivyo usomye woringene byagenze banahariye, ariko niho rero ngomba ko abantu bakurikirana, tugakurikirana tukamenya icyo Imana itugomba ko nitugwize gupuzia gusa. Kumwe Amani yatubwira ngo tuvyuke, abantu bavyuke, tuvyuke, abantu barapuzia. Ntavyo gupuzia, tupuzi indoto, tupuzi inzozi, tupuzi yerekwa ngo yakora ravuta. Wewe ugerageze ukurikirane umenye icyo Imana ivuze. Imana iguhezagire cyane. Ndasoma kandi ibyakoze mu 16:9 havuga ngo maze Paulo mwijoro arota inzozi, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati jabuka uze i Makedoniya udutabare. Aha ni inzozi, urumva ngo mpabishikiya ni indoto. Amaze ko izo nzozi duca turondera ingene tuja i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kwabwira ubutumwa bwiza. Ngo make nsome hamwe amanje kubyindoto, kuko niyo nzira yindwi ncameza ko mu kino gice kigira kabiri. Some ibyakozwe n'intumwa 18:19 havuga ngo maze umwami Yesu abarira Paulo mwijoro nko mu nzozi ati ntutinye, ariko uvuge woye gucereza, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko fisa abantu benshi muri iki gisagara. By'ukuri muri izi nzozi no mwiyerekwa biraryoshe ku bantu bizera Imana, bakamya ko Imana ivuganye nabo, bakamya ko beretswe n'Imana, kuko benshi barabigwanya bakibaza ngo ngibemenye ngo byavyo kurinde. Ndabasabye ngo mu bintu mubikurikirane, ari z'indoto z'inzozi z'ivyo byeretswe tubikurikirane. Ngo make nja kuvyindoto kucyama kintangaza, ibaze ku kwizera aho umuntu arota indoto akamya ko zivuye ku Mana, akamenya icyo zivuga, hanyuma agakurikira ijambo ry'Imana rivuze mu Imana ivuganye nawe. Ni ikintu cyiza kweri Imana ikoresha abantu babaye bapuzia, numva sunika kwibwira abantu ngo babimenye, kuko Imana yavugana natwe abantu bagapuzi. Iyo umuntu apuzi agira ibyago, agira n'amana. Washaka ni gukira ibyago canka amana. Reka mbandanye n'inzira yindwi ivuga ngo indoto.